Bakunzi b'isamirizi n'imbonesha kure Burundi bwiza turabaramukije tubaha n'ikaze mu makuru tugira tubashikirize ikirundi nayo hakaba agizwe n'ingingo zitatu. Ikawa y'u Burundi niyo yabaye ya mbere mu ihanishagurishwa riheruka kubera i Boston ku mugabane wa Amerika. Abakenyezi bo muri komine Mutimbuzi bahamagarirwa kuja hamwe bakijukira ibikorwa by'iterambere. Abakristo bo mu ishengero rya Golgota i Makamba barifatanyije n'abandi bakristo ku isi yose mu kunirahaza umunsi mukuru wa Pasika. Reka tuwe ikaze mu makuru ya radio televiziyo Burundi bwiza. Ubu rero ni inkuru imwe ukwayo. Ikawa y'u Burundi niyo yabaye ya mbere mu ihanishagurishwa riheruka kubera i Boston ku mugabane wa Amerika. Ni inkuru tubaza Aline Niyibigira. Mu migushika amajana y'abarimyi b'ikawa, Burundi nibwo bwabaye bwa mbere burimo ikawa ya kanovera ku isi. Hari mu ihanishagurishwa riheruka kuva ku igenekerezo ry'umunani ndamukiza gushika ku igenekerezo ry'icumi ndamukiza uyu mwaka hari i Boston ku mugabane wa Amerika. Vyashikirijwe kuri wa gatanu igenekerezo rya 15 ndamukiza na Lewis Ephraim Itangishaka arongoye runani abahizi igisata umuco mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyabereye hano mu gisagara ca Bujumbura. Ngo nakarusho rero kubaremye bico gitegwa c'ikawa bakorana n'ubwo runani eka mbere no ku gihugu. Iyo igitego c'ikawa kiko kiraronka isoko mpuzamakungu ni inyungu ku gihugu no ku bene gihugu. Ubwa mbere ku bene gihugu tuvuga yuko hariho amafaranga baca baheza bakongerwa aza nk'agahembo ka gatatu. Hanyuma ku gihugu amadovize arinjira mu gihugu. Murumva igiterwa c'ikawa ni igiterwa ntagereranywa mu biterwa dufise hano iwacu mu Burundi, kuko dufise umwimbu mwiza mwinshi dushora mu makungu. Murumva amafaranga y'agaciro aca yinjira ari menshi. Ubwo runani abahizi rero igisata umuco rukaba ruhuza amakoperative y'abaremyi b'ikawa biyubakiye amatonorero hamwe n'amashirahamwe y'abigenga akorera muri ico gisata c'ikawa nyene, kandi ngo rukora gwisunza amategeko n'amabwirizwa ruhabwa n'igisata ca leta kijejwe igiterwa c'ikawa mu Burundi. Abakenyezi bo muri komine Mutimbuzi bahamagarirwa kuja hamwe bakijukira ibikorwa by'iterambere. Akamu batewe wa 16 ndamukiza aho bariko bigina umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi. N'ubu nyene ni inkuru tubaza Aline Niyibigira. Ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi muri komine ya Mutimbuzi vyabaye kuri wa gatandatu igenekerezo rya 16 ndamukiza uyu mwaka. Vyatangujwe n'ibikorwa rusangi vyo kuzibura umuserege no gushira urucekeri mw'ibarabara ahameze nabi aho bita ku mucanga ku mutumba wa Rubirizi. Hakurikiye urugendo rurerure rugizwe n'indirimbo zo guhayagiza umukenyezi berekeza ahabera umunsi mukuru nyezina ku mashure y'intango ya Rubirizi. Ivyo birori vyari vyatewe iteka na nyakubahwa umushingamateka Sauda Mboneko avuka kuri uwo mutumba nyene wa Rubirizi, musitanteri wa komine ya Mutimbuzi, userukira umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine, urongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Bujumbura hamwe n'izindi ndongozi zitandukanye. Mwijambo ryiwe umufasoni Fides Misigaro arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Bujumbura yavuze ko umukenyezi ari karahara mu ruganda ntibacure, acasaba abaraho guhuza nabo bubakanye kugira ngo babe inkingi y'iterambere koko. Ahari haba ku mutumba, haba mu gihugu, haba mu ikomine, ni karahara mu ruganda ntibacure muri byose. Nkuko bavuga ko umukenyezi ari inkingi y'urugo, niyo nkingi y'iterambere mu gihugu. Uwo mwaka uwo munsi mukuru wahimbajwe ku civugo kivuga giti umukenyezi ashigwa imbere mu burimyi, ubworozi n'iterambere. Ivyo rero umukenyezi wo muri komine Mutimbuzi ntazobishikako atitunganirije imigambi y'iterambere rirama. Tubi inkingi y'iterambere koko, tubi inkingi y'amahoro mu rugo rwacu koko. Urugo rumwe umujyana rurimo ingorane nta terambere izohashika, kuko umugabo azocisha hirya umugore acisha hirya ntibahurize hamwe. Tubasaba rero abakenyezi
muhurize hamwe n'abagabo banyu, muhuze musangire akabisi n'agahiye, muronderere abana banyu, muhimirize umwigeme kuja ku ishuri. Intambamyi abigeme bagira muri iyi ntara ya Bujumbura amaze kubona nijaye n'indazirara. Bahimirize yagera ku ziko igaruke, bihangane igihe kitaragera, bihangane mubahimirize kuko nibo bakenyezi benshi bazodusubirira. Iyo bakenyezi bazoja kubaka ingo twifuza ko zoba ingo koko z'inkingi y'iterambere, kuko ingo zigize amahoro, intara igira amahoro, igihugu kikagira amahoro. Ivyo birori rero bikaba vyasozerewe no gutanga imfashanyo ku benegihugu bafise amikoro make bo muri iyo komine ya Mutimbuzi. Reka tubandanye n'ano makuru. Abakristo bo mw'ishengero rya Golgota i Makamba barifatanyije n'abandi bakristo mu isi yose mu guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Hari kuri wa Mungu igerekerezo rya 17 ndamukiza uyu mwaka. Ni inkuru tubaza ntuzwa n'Imana Nathan yari yakubitiyeyo. Mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika mu ishengero rya Golgota ry'i Makamba, abizera bo muri iryo shengero bakaba barahimbaje uwo munsi. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'ubuserukira iryo shengero imbere y'amategeko ku rwego rw'igihugu Rachel Ntibindaba, akaba yari yagendanye n'umushingamateka Sauda Mboneko asanzwe ari cegera ciwe, akaba kandi yari yagendanye n'ubuserukira urwaruka mu ntara ya Bujumbura Roger Hakizimana. Ijambo ry'uwo munsi rikaba ryaboneka muri Luka ikigabane ca 23 umurongo wa 46. Data mu maboko yawe niho shize ubugingo bwanje. Ahejeje kuvuga atyo aracikana. Uyu munsi rero twaje kwibuka. Ivyo birori bikaba vyarangijwe no gusangirira hamwe ifunguro y'umwami. Amakuru twe twabateguriye aha ni hagarukiye. Reka tubashimire kuba mwigoye mukadukurikirana naho gutaha.